Ahibonekeza cane iryo kina ry'imiti ni ku mavuriro mato mato ari muri zone Rango hamwe na zone Bisha. Nk'uko isoko ryacu ryavyiganiye RPA, muri ayo mazone yose harimwo amavuriro ariko nta na hamwe wosanga n'uwo guhumura ijisho. Aha agatanga akarorero nko mu Karehe canke Nyabiyogi. Dusa n'abapfuye hose mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu bw'abanyagihugu bato bato. Mutu tuvuriro tw'udusantere dusanzwe twahora twivurizako imiti yarabuze, nta miti ikibaho. Oya nka mu Karehe ukagenda aho bataziriye kwa Piyo, Nyabiyogi, ukaja mu Gaheta, hose hariyo amavuriro imiti nturonka. Nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribituyagira, icibagiwe co n'incanco z'abana bakivuka kugeza ku mwaka n'igice kuko haheze ukwezi zitaboneka. Hageze ku rugero rwaho n'incanco zibura z'abana, incanco nazo zikiboneka nko mu kwezi bagiye bahiga incanco barazibuze. Umva ko ari ikibazo kidasanzwe dufise, turatabaza rero kugira ngo ababijejwe barabe ico bokora n'ukuri bikubita agashi. Kubwo abanyagihugu bagana ayo mavuriro basaba bashimitse abategetsi bo muri ako karere k'ubuvuzi kugira ico bakoze mu maguru masha kugira barokore ubuzima bw'abagwayi baza bagana ayo mavuriro.